mu ntumbero yo kumenyesha umugambi mushasha ujanye no guhanahana amahera biciye mu buhinga bwa none, ishirahamwe B-Switch ryaratunganije inama kuri wa gatanu igenekerezo ya 15 Nyakanga uno mwaka wa 2023 ngahi Bujumbura kugira bashikirize ivyigwa biri muri uwo mugambi ufise ikiringo c'imyaka 5. Iyo nama ikaba yatunganijwe na B-Switch bafashanije n'amashirahamwe abiri Grant Thornton na Ecotra Consulting, ikaba yarihurikiyemwo abaserukiye amashirahamwe n'amabanki atandukanye hamwe n'abaserukiye amashirahamwe akorera mu bisata bijanye no guhanahana amahera nka Ecocash na Limicash. Iyo nama ikaba yuguruwe n'umukuru w'urwego nshingwantwaro muri B-Switch ari kumwe n'uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Mwijambo ryiwe umukuru w'urwego nshingwantwaro Tarsise Rutumo yamenyesheje ko uwo mugambi B-Switch ufise intumbero yo guherekeza umugambi wa leta y'u Burundi wo kwijukira ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu bisata by'ubutunzi mu kugabanya ihanahana ry'amahera mu ntoke n'ibindi. Umuyobozi w'ubuhinga muri B-Switch aramenyesha ico ubwo buhinga buje gufasha. Iyo nouvelle vision stratégique rero ije kutwereka muri imyaka 5 kurikira ubuhinga twokoresha nabo twobukorana kugira ngo dushobore gufasha mu byerekeye ikoreshwa ry'amahera ridaciye mu makash mugariciye mu buhinga bwa none byita paiement numérique canke paiement digital. Ni imbono rero twakoranye twateguye twatumaze imisi dutegura amezi atari make. Uyu munsi rero tukaba turi ku musozo w'iyo nteguro iyo vision y'ingene tugwiye gufasha kuzana ubuhinga bwo kuriha ibidandazwa byaba guhanahana amafaranga bidaciye mu mahera asanzwe ariko biciye mu buhinga bwa none bita paiement numérique. Muri iyo nama abaraho barahanahanye ivyumviro kuri ubwo buhinga bushasha bikaba byashikirijwe n'uwaserukiye amashirahamwe abiri Grant Thornton na Ecotra Consulting. Umuyobozi w'ubuhinga muri B-Switch Joseph Ndayishimiye ahamagariye ayandi mabanki n'amashirahamwe yo kusiganya no kuguranana izo bita microfinance kwinjira muri uwo mugambi mu ntumbero yo korohereza ubuzima bw'abanywanyi babo. B-Switch ni societe yashinzwe na banki nkuru y'igihugu iri kumwe n'amabanki kugira ngo yoroshe ibyo guhanahana amafaranga hagati y'amabanki biciye mu buhinga bwo kurihana canke mu buhinga bwo gutora amahera bita carte de paiement. Tubiteze rero yuko binjiramo muri ubwo buhinga bushasha kandi bagafasha yuko societe B-Switch bakoranye nabo byo kuriha amafaranga biciye mu mpapuro bita amahera nyine amabiye bigabanuka magabo hagakoreshwa cyane ubuhinga bwa none. Twamenyesha yuko B-Switch yatanguye ibikorwa byayo mu 2021 ukaba uhurikiyemwo amabanki indwi nka Bankobu, BCAB, BCB, BGF, CRDB, Ecobank na Interbank hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abiri CCM na Fenakobu.